Gasukuterance nkaba mvuka ngaha nyene ibujumbura mu Kibitoki muri meri muri kano kanya nimva meze neza gose kubera yuko nshobora kwicara no gutambuka atabekiye nkoresheje nkaba nishimye gose kubona ndi muri kino kigo cha Fondation Ngoga Patrick. Ubumuga ndabumaranye umwaka n'amezi agera nko kuri 7 cyangwa 6. Vyavuye ku Isanganya nagize mu bisanzwe nari umushoferi ntwara vya biduga binini naragize Isanganya kandi nayigiriye kure tari hafi y'igihugu cyanje, nayigiriye muri Tanzania. Ndakurikirana n'abaganga bambwira yuko bidashoboka yuko ukuguru kudashobora gusubira gukora. Niho naciye njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga bambwira yuko hariyo umuntu afasha gose bafise fondation yitwa Fondation Ngoga Patrick, ikaba iri ngaha mu Kigobe juste haruhande ya Rwakaret. Niho baciye bambwira bati umwegereye arafasha nawe yo gufasha ko amaze gufasha benshi. Kugendana ubumuga si ikintu cyoroshe, bisaba ibintu vyo kwihangana gose. Sinavyakiriye neza maze kubona nyene ukuguru naciye mbona umengo ubuzima burahagaze kuko sinizera yuko nshobora kuba ndi ahandi ubu. Kuko nabona yuko umuryango nijewe nari serugo umuryango, nkabona nti ubuzima bugiye guhagarara kubera yuko akazi ntako nari gusubira gukora. Mugabo unye ndabona yuko biriko biraza kandi birateye igomwe. Ntivyari vyoroshe, byari bigoye gose. Kurabona twebwe dukorera aba privé, iyo umaze kugira Isanganya nk'iyi inye kukugaruka ko ni ibintu bitamworohera gose. Jewe nukuri ni nk'ubuntu nagiriwe kuva njya mu bitaro, kuva mvayo nagumye mfashwa kuko ibi bintu birazimvye so ari we wese ashobora kuronka amahera yo gushobora kuronka ukuguru cyangwa kuboko simburangingo, kubera yuko birazimvye na mahera menshi, 2,500,000. Jewe nukuri simbona ijambo novuga ryo gushima. Tukiri ngaho nyene mbega kugira ngo menyane byagenze gute? Ngari musanzwe muzinanye cyane hari ukundi byagenze mu jewe sinari sanzwe tuzinanye. Urabona kugendera ibigo nk'ibi inye atangorana ufise biragoye, mugabo vyaciye kuba shoferi dukorana aka kazi nibo bari bazinanye nabo. Ariyo uyitwa Nyoni niwe yaciye ambwira ati ariyo fondation tuzoshikayo tumubwira ingorane wagize hanyuma turabe yuko vyokunda. Yewe icyo nobwira abantu mu buzima, kirazira gucika intege kandi umuntu n'abantu umaze kugira abantu ntacyo wobura. Kubona jewe shobora guhagarara atabekiye mfise, mbona yuko ari ibintu ntovuga ukungena umutima wanje wavyakiriye n'akanyamuneza kenshi. Nkaba rero nkebura n'abandi
boba bafise ingorane nk'izi yinye bagerageze kubivuga. Uhishije ingwara ntukira. Hariho benshi bagira ingorane nk'izi yinye ugaca usanga baragiye ahantu baricaye nta nukuboneka mu ibarabara kuko aca yibaza uko ngene yari ameze nuko ngene agiye kumera ubu unye amaze kugira izo ngorane. Twizere yuko ugiye gusubira mu kazi gutera pidaru basha ukunye mbona ingene ndagutera uruko basha ni kabiri rimwe kabiri aha ngiye gutera intambwe ikomeye gose. Ego nagenda bashimiye gose, nshimiye na fondation Ngoga Patrick ibandanye ifasha n'abandi. Ngiye gukangurira n'abandi bafise ingorane ndababwire nti gera mu kigo runaka, gera mu kigo fondation Patrick Ngoga, hanyuma bazokubwira igikenewe uzosanga nawe wabaye umuntu nk'abandi basubiye kuba mushasha.